Ndasubiriye kuguha yambu mwanya wa Isange TV imbonesha kuri Murudende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe ko haba muri politiki mu nkino mwiperereza mu gateka kazi na muntu mu makungu indero ndetse n'andi makuru yose aba ari ko aravugwa ijyanino. Ndagwaye kaze rero makuru n'ibiganiro tugira tugushikirize kuyisaha na makuru menshi cyane tuba twakwigeranyirije yaturutse mu mihingo itandukanye. Namakuru mu Kirundi ushikirizwa ku mbonesha kuri yawe ukunda cyane ya Isange TV imbonesha kuri Murudende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe. Reka mbanze ndakwibutse ufyonde sabone ndetse na partage kugira uzurabo wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza ku mbonesha yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka rero ku buryo bw'ipfunyapfunyo amakuru yacu tuyahere ngaha mu Burundi mu gihe amatora yemirije mu Burundi mu mwaka wa 2025 ayabashinga amateka ndetse nayo mwaka wa 2027 ay'umukuru w'igihugu. Kuri ubu rero injyane zasubiye kwaduka mu migambwe itandukanye. Kuri ubu rero umugambwe CNL inyankamugayo uriko uragiriza umugambwe SNDD FDD uri ku butegetsi ko ari wo uwoba waratumye umugambwe CNL injyane zisubira akwaduka. Ni mu gihe kandi umugambwe SNL inyankamugayo waramutswaga agatorwasa. Kuri ubu rero agatorwasa akaba yaramaze gukombozwa kuri uyu mugambwe ndetse agaca awamburwa. Binavuga koko vyoba byaragizwemo uruhara rukomeye n'umugambwe uri ku butegetsi FDD. Byaragiye biravugwa bikavuga ko injyane ziriko ziragaragara mu mugambwe CNL inyankamugayo wa agatorwasa zoba ziriko ziraterwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho ndetse yanavuga ko uyu mugambwe CNL inyankamugayo ngo ushobora kuzorangira urongoye igihugu cy'u Burundi. Rero bigatera ubwoba ntangere umugambwe uri ku butegetsi SNDD FDD na cyane ko utavuga rumwe n'indi migambwe itavuga rumwe nyene n'ubu butegetsi bwa SNDD FDD ari nabwo buri butegetsi. Ibi rero byaramye biravugwa na cyane rero mu minsi heze nibwo agatorwasa warurongoye uyu mugambwe SNL yaje gutembagazwa ndetse umugambwe arawambugwa biza kurangira uhawe abandi bawufata mu minwe. Kuri ubu nibo bawurongora. Kuri ubu rero amakuru duhawe n'amasoko yacu ndetse n'amasoko dusumira ari kuvuga ko kuri ubu agatorwasa avuye mu gacerere yifatiye ku gahanga. Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe SNDD FDD aca amubarira ko ngo mu gihe umugambwe SNL inyankamugayo ngo uzosubira mu biganza bya agatorwasa ngo umugambwe SNDD FDD nawo uzoca usambuka. Ngagiye gukora igishoboka cyose umugambwe SNDD FDD nawo ucusambuka ngo na cyane ko ari wo wagize uruhara rukomeye mu itembagazwa rya agatorwasa. Reverien Ndikuriyo niwe aramutswa umugambwe SNDD FDD kuko ari we munyamabanga mukuru w'uyu mugambwe. Kuri ubu rero agatorwasa mwishavu ntangire avuze amajambo ateye ubwoba kubimenyesha amakuru bitandukanye yifatiye ku gahanga uyu umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD avuze ko mu gihe atabasha gusubirana uyu mugambwe ngo ibintu birashobora kubiba bibi ngaha mu gihugu cy'u Burundi na cyane rero akavuga ko umugambwe wiwe wa SNL inyankamugayo ngo yoba yarawambuwe n'uyu mugambwe uri ku butegetsi ari wo SNDD FDD. Ku buryo bw'ipfunyapfunyo kandi mu yandi makuru tunyarukiye mu migenderanire n'ubundi reka tunyarukire muri Vietnam turabe ko n'ubungubu ibiriko birahavugwa. Igihugu ca Vietnam Perezida Neva w'u Burundi ariko aragendera muri iyo misi nyene itandukanye muri ino misi kuva ku igenekerezo rya 4. Benshi babibaza ngo ni igihugu giciriritse kuko kitavugwa mu vya rutura nko mu myaka yahera. Ihibembewe n'ibici bitandukanye rero ubu muri Vietnam ni igihugu kigaragara ko gifite ibikorwa bitandukanye ndetse kinashobora kuzoshikana u Burundi mu mbona kazoza acihaye. Nk'ico gisata rero nk'ico gisagara kigaragara nico citwa Saigon niwo muji indwano yabahuza na Amerika yariko niho nyene yaberaga. Gusa umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yashitse mu gihugu ca ngaho nyine muri Vietnam kuganira na mugenzi we
wa Vietnam Luongo Kwongo baganire barabira hamwe kungene umutekano w'ibihugu vyombi ndetse n'iterambere ku mpande zombi wandanya uzamurwa. Reka tunyarukire n'ubundi mu makuru ariko aravugwa mu mugambwe CNL inyankamugayo. Kuri ubu rero ibombora mu mugambwe CNL nyakuri urongowe na Girukwishatse ndetse na Makurata, umwe akaba ari we yaharaniye gukuraho Agathon, ubundi nawe akaba rero ngo yaratowe, ariko bose bakaba bakeneye ngo kuburyo ngo atakintu na kimwe bafasha umugambwe atari izina gusa. Kimwe mu bituma badahuza nuguduhera gusa ngo dukeke abanywanyi batanga ngo twabo turiko ngo turatera umudugararo kugira ngo umwe muri bo ayarye, ariko ubundi ati zana tuyarye kuko naho ngo twoyashira mu mugambwe ngo turiko dutegura amatora ntituzotsinda hatabayeho kudukebera gusa. Umwe mu biribo ati wewe ushaka kuyarya wenyene, undi ati nayo umugambwe ibintu biriko ugwihe ibintu biruko mu gihe kandi uyu mugambwe atabanywanyi bikirenga ofise kuva aho bakomboreye Agathon. Abanywanyi nka bose barigiriye kwiyunga n'iyindi migambwe, abandi bakaba rero bakwirikiye uyu Agathon aho basezeraniye aho Honorable Agathon ko aho azoba ari naho nabo bazoba bari. Ubu abo bashigikiye Honorable Agathon bakaba rero barindiye ijambo ry'ihumure aho ngo biteguye gushira mu ngiro ivyo azobabwira. Mu yandi makuru tunyarukiye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihe igihugu ca Kongo kibandanya gihura n'ibibazo bitandukanye. Kuri ubu rero imyuzure yabaye ndanze mu gihugu kibanye ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ku mugwa mukuru Kinshasa, imyuzure yavuye ku mvura yaguye ku magenekerezo ya 4 na 5 ndamukiza uno mwaka. Abantu bagera kuri 10 bakaba bamaze kuhasiga ubuzima mu duce twinshi tugize ico gisagara, hakaba rero hamaze kononekara ibitari ibike. Si ivyo gusa, iyo mvura kandi yatumye uruzi Njiri rwuzura ruheza rwisuka mu mazu n'amabarabara yo mu komine atandukanye. Uduce twononekaye cane ni Boulevard Lumumba, amakomine ya Remite ndetse na Matete, Masina ndetse na Kinsetso na Njiri, nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abandanya abidushikiriza. Gucika ubu amazu menshi yararengewe n'amazi, ayandi nayo kandi arabomagurika, amabarabara amwe namwe nayo yaracitse, ayandi nayo ntahita. Ivyo rero ngo bigaca biba intambamyi yo gushika ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Njiri. Ivyo kandi biruko mu gihe n'ubundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo imidugararo ibandanya, aho mugwi wa M23 utera ufata ibice bitandukanye, ukabandanya kandi ku rugamba rw'imirwano, aho rero ubandanya usakiranya n'igisirikare ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC ndetse nabo bafadikanyije guhangana n'uyu mugwi witwaje ibigwanisho wa M23, harimo ingabo z'u Burundi FDNB, imigwi yitwaje ibigwanisho wa Wazalendo ndetse na FDLR. Kuri ubu rero umugwi wa M23 uratera ufata ibice bitandukanye ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. None ubu ngubu hakaba hongeye kujako n'ikindi kibazo gikomeye cyane c'imyuzurira iriko irabangamira abanyagihugu bo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi kandi biruko mu gihe abatari bakeyi muri Kongo, abanyagihugu batari bakeyi bamaze guhungira mu gihugu kibanyi arico c'Uburundi. Kuri ubu rero
ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi baramaze kwakira impunzi z'ababa 79,000 nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu aturuka mu mashirahamwe ajejwe impunzi ngaha mu Burundi HCR abandanya abishikiriza mu vyegeranyo vyakozwe. Reka rero ndabashimire mwese twari turi kumwe makuru n'ibiganiro twabashikirizaga kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka dusozereye amakuru yacu ngaha turaza gusubira amakuru araza akuba agezwe ko mwijoro n'amakuru ro mwashikirizwaga ni munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imunesha kuri Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe ko.